guca umwana wanje ndamutse Nje namwivyariye. ntuzi yuko uri sure ko atamutita amafisi ushaho umuhungu azi we nta gakopine ufise reka vyo busutwa bikini donc rero neza yuko abavyeyi borengera juste ivyo bintu biri basique uvuye uko mubifata ifu kuyumvira mbega ninabifata no uvyiyumvire hama niwo bifata ne wifata ariske udiko jengira incubuzima bwanje reka ndabireke kaje gatanguye kuza uco bikupa wumve ko ninabifata kubera ko navyumvire kandi incubuzima ndagenda bwishwa ndabizi ngira niyahure ntashwa yindi hariho droge nkunda kurangira abantu ifise atangaruka mbi ifise Mukije mwese akunze ya Siren Vibes mwese mukurikirana kuri YouTube kuri Facebook Instagram ça dépend na réseaux sociaux kunda gukoresha cyane iyi ni Débat ngira Mwaramutse kimenyera chaque vendredi wa tugasha kuganira ku kintu kananga tugasha kwigishanya mu society tumaze kubona abantu benshi bayikurikirana batubwira ati mwakoze ikintu ciza abandi badukosora ni byiza cyane niyo mpamvu tuba tusaba ngo mu commentaire mu banze murabaye mission mwandike mu commentaire après hari abantu barakomanta ngo mbaye wa mbere ngumama like ni vyiza mugabo turashaka ko haza uza kutanga iciyumviro civyo umfanye civyo waravye apana kutangura nko kuma like ayisaba atarana ikiganiro ni vyiza aradukunda tuba dushaka hanini ko nawe nyine atanga ide tuba dushaka ari gihagaruka cyane nagaruka anyway nibaza ko mugoye neza aho muri twe kwa tumeze neza nko mutuma dufite umutwe no musi ndekwa Darlene nanje ni Hosy aza kwivuga umutumire hanyuma ubu ni Dacia munezero hama na mademoiselle bagigi turamuhaye na karibu kora ko cyatugaro twari tugukumbuye yambi muri Débat n'abantu baragukumbuye baridoze ngo nikitago nta uhari ngo turababaye akoca murimba turaserutse turaje mukanyakira mwari guseruka munyakira ariko araboneka ko arakuyambaye amahuje menshi ari remarquable cyane arapika fuko mubona ko yaje amahuje menshi ego n'amavert anyway reka duhijambo kwaza mutero abanza baramutse hama atwibwire atubwire icakora hama turababwira sujet ya Débat y'uyu munsi hama bagigi ashagirako nitwa Idile Viviane nkaba ndi psychologue clinicienne eko kuba tabitaho birashobora kudusigurira bon nize ibintu vyerekeye inyifato n'imibano nuko no bisigura ibindi bageraza kubikubaza afite ibibazo byinshi mu mutwe wiwe bagigira ashobora kutubwira sujet y'uyu munsi mugabo yitwa Nikitabasha iyo ni itazirano twashaka no gusaba ikigongo officiellement en public anisho nagira ngaruke kugira imana ishimutari bwa ngo Dacia ngo amabagigi ayo masuno guhora nikite tugasaba ikigongo kwanza murindire kwanza turaciye bugufi imbere ya Dacia bapenzi batazamaje tubabarire mu kiganiro giheze sinaryohewe na gato izina bamuhaye aba bana barutse oya je navuze mutebuzi je honyene sinzi ingene mwagiye guhindurira ibintu sindatora aho mwabikuye aba bana barutse vuba mu batahure hari amaterme bakunze kwikoresha mu rukato rw'abasoda bako bagira imyimenyerezo atabigeze tubemana apana jewe ntiyari yatubwiye ko atabizi apana jewe mbikora mbizi mbikora n'ibigirankana nyakuba reka dusoma agakete twamwandikiye ku mutima yo agakete Dacia reka tugusoma tuvuge nyakuba Dacia munezero turi niteka ryo kuza imbere y'icubahiro Imana yabahaye tubasaba ikigongwe ku gatazirano twari twabahaye mu kwikwi katabakwiye tukaba twiyemeje kuva no munsi ko tugiye kwita mutebutsi mugabo mu kwikwi tugahevye twebwe na Hosy turasavye mutugirire ikigongwe mwemera yuko tazosubira no kukabita bishitse tukakabita naho muzo tubabarire naho nyene nta bintu byo kwihenda ngo uzokwihenda ntituzosubira twarumvise ivyari ivyo plus jamais ça batobariye none murababariwe mugenda mu gicumuro
nta mpongano murakoze impongano murahazi nibyo nkunda murabizi. okay nanje ndicabona turasubira rero kubaha ikaze mu kiganiro cacu. Iyindi deba y'uyu munsi ni umunsi wa gatanu wa nyuma wa kuno kwezi kwa munyonyo. Turabahaye rero ikaze muri iyi deba yacu nk'uko mwabibonye turi kumwe n'umutumire rigize rya kabiri duhamagara uwakwirikiranye ibintu by'inyifato wize kubijanye n'inyifato kubera tugiye kuraba murabona ko n'inyifato bajya abantu bagize zitari nziza. Inyifato ni ikintu dukwiye kuguma duhagararako kenshi ego tukabashimira kandi rero ko muri fidele mugumana natwe. Ndamushimira cyane shayi umudamu mwavuze agakete naronse agakete k'umufidele auditrice spectatrice ibyo byo ndiko ndazana n'ibindi ndabizana n'ibindi ngahanye hanyuma sha mu ndwi heze sinashoboye kuba noboneka hano nari nkitswe n'amagara nubwo batabivuze ngo munsuhutse rabasha yuko akabona eraza uyu mudamu yarantesheje vraiment uyu mudamu ntabangaha aba mu Buganda. Acara karunkana undi mudamu umugenzi wiwe yaraje ino bagira ko aragibagira aca yandika dudurira ko intro nikitarinda acara nungira gakete ivyo yanditsemwo oya ni kaje konyene sha kaje gaherekejwe n'akandi kantu kakaganuke sindavyitaho nshaka ivyo banditse jalousie maladie des amoureux. Madame Erika, merci sana. Ego turasubira kwa ikaze turabaryohererwa murabibona turaryoherwa no kuri naka geste karyohera umutima wanje imitima yacu naha bararyohewe bafa kwigirisha nyene nuko rero nkuko musanze mubimenyereye imisi ya gatanu turafise ikintu tuyagako. Hari igihe tuba turi twenyene, hari igihe mugabo bikenerwa ko tuzana umuhinga muri ivyo bintu kugira ngo asigure ashobore kubasigurira cyane yinjiye vyimbitse mu kiganiro tuba tuko turakora uyo munsi. Uno munsi rero tugiye kuyaga kubijanye n'ibiyayuramutwe. Ibiyayuramutwe ni ikintu tubona kikwiragiye hano mu gisagara cacu, gikwiragiye mu bajeune mu Urwaruka. Hanyuma ni ikintu kandi gifata ubuzima bunini bw'umuntu, hamusanga ubuzima bwiwe bwononekaye, ubuzima bw'imiryango bwononekaye, bw'ikibano aho umuntu akorera, ndetse ubuzima bwiwe bwononekara bwose hamwe atacu abacimariye. Mu miryango myinshi muko muradukurikirana, urafise umufrère, urafise umuseur, mwene wanyu, umushikawe, musazawe ashobora kuba afata ivyo biyayuramutwe, ashobora kuba yaranavyigeze akabivamwo. Urazi ingene vyamugize, urazi ingene vyamwononye, urazi ingene ico vyabononeye mu muryango wanyu, urazi ingene mumeze gushika uyu munsi, canke urazi umwana mwigana ashobora kuba yarabifashe ubunye ugahura nawe mwibarabara akagutera ikigongwe. Je ndafise abagenzi nka babiri, hari umwe twiganye muri université, hari n'undi twiganye muri primaire, nama mbona mu mwibarabara nkumva nyene umubabaro ku mutima wiwanje. Rero uyu munsi twaje kubiyagako ibiyayuramutwe tuko turavyiyumvira, womenga ni amabusta, womenga ni urumogi, womenga ni byo biyayuramutwe bihanitse ibinini ama injection, ego umenga ni bijya. Ariko turiko turavuga ibiyayuramutwe, n'inzoga ziraja mu biyayuramutwe, n'itabi riraja mu biyayuramutwe. Hanyuma ivyo bintu vyose jewe ngerageje kuraba, tugerageje kuvugana, ni ibintu umuntu atangura nko kwiryohera, kwinezereza, kwigira umusirimu cyangwa gupima, kwigira umusirimu genre naka yabikoze je bahava bambona nk'umubono basha hamwe nanje ntogafatako, reka nanje ndamwereke ko nshoboye. Ugasanga muri nko mu gapati, mu gafete, urabonye umuntu azanye shisha, kumbura ni ryambere nayibonye mu maso yiwawe, muga kugira werekane ko uri umusikrosi nyene uri umusirimu, utireka ndagashire ko nanje ndabereke ko ndabimenyereye.
ugasanga rero bitanguye uko buke buke umuntu agiye aciye aba accro umuntu aciye biramutwaye hamwe aherayo hamwe usanga bigoye ko agaruka uno musi rero twazanye uyu muhinga yavuze ko akorana yize ibijanye n'inyifato ariko cane cane mu bintu arakorana cane cane n'abantu bafata ibiyayuramutwe basinzikajwe navyo canke batanguye kubifata nivyo dushaka kumenya uyu munsi tuyagira tubwire mbega babafata gute mbega abo bantu barabitura bazanwa nande bakira bameze gute wamaze kurengerana mbega birateba bikamuvamwo ateba kabiheba canke hari uwo baheberana nyene akononekara bigahererako nico kiyago tugiye kuyaga ko uyu munsi nibaza ko abantu mwese muko muratwumviriza kirafise akamaro kiza kubashikiriza yaba ari umwana kiri mutoya yaba ari umuntu akuze urashobora guhimpanura umutoyi wawe arashobora kuba ariko araraba iyi Débat akabona yuko nimba ivyo bintu agiye kubitangura birafise ingaruka mbi bizomugarukanira kandi azogira ingorane reka rero Viviane tumuhe ijambo aratubwira kuva ku ntango mbega umuntu atangura gute kunywa ibiyayuramutwe mbega umuntu aza kuba akojari mbega umuntu yovyirinda gute cyose ikintu kijanye n'ivyo biyayuramutwe urakoze cyane deja ubwa mbere nkuko mwabivuze kugira ntangure kwanza ntangure neza je nkora mwishira hamwe gitwa Aluma Burundi Aluma Burundi akaba ari un centre d'accompagnement psychosocial mu Kirundi novuga yuko ari ikigo citaweho abantu bagendana ingwara zo mu mutwe canke bagendana bari bihereza ivyo biyayuramutwe mwavuze aho twakira canke rero nabo ba jeune bihereza ivyo biyayuramutwe kenshi na kenshi usanga ari abajene bari hagati y'imyaka 15 na 30 ukuntu rero bitangura nkuko mwayivuze hari ibintu bishobora gutuma umuntu anafata ivyo biyayuramutwe ni vyinshi bishobora kuba ari agakuku bishobora kuba ari pouvoir appartenir à un groupe social kugira ngo ashobore kuja muri urundi runganwe mu mugwi w'umurungano kanaka bavuga ati ko udafata ibi ndushobora kugendana hariho ni yuko ashobora kuba afise ingorane nko muhira ingorane mu kibano ugasanga akumva niwo muti niyo échappatoire nkuko mengo yobihungiramo ko tuzi neza yuko ikiyayuramutwe ugifashe kira kwibagiza muri ako kanya exactement kirakwibagiza ivyo bintu bukuracamwo et donc du coup rero umuntu ariko arabifata agaca yibaza yuko rero ariyo solution ariyo no vote enyishu voilà yibazo vyiwe malheureusement uko atangura kubifata naho yovuga ati nzoza ndabifata buke buke sivyo kuko agenda rongereza buke buke kandi uko yongereza nuko haragera aho atabikontrola ahubwo ari byo bimukontrola c'est ça nuko nyene umva rero kenshi na kenshi nico kibazo rero abantu benshi twakira batubwiye yuko twebwe twabifashe twibaza yuko ari akantu tuza gufata rimwe na rimwe iyo dufise stress nyinshi mugabo ugasanga rero baciye babigwamwo biranse ko babivamwo Madame Viviane muravye ndashaka gutitwa yego bien sûr kiba yewe trimlerten betrago trimlerten umva kadusubire yego twatwaye useriye Viviane none ndakubaza muri iyo centre murimwo uravye abakunda kuza nibihe byayuramutwe bafata cyane gusumba ibindi parce que urumva turazi yuko hariho sorto nyinshi zisigaye ziri mu Burundi hari n'abantu batavyumvira yuko hoba hariho cocaine biyo turabara muri filme ego hari abantu biyumvira ngo byayuramutwe atavuga ngo n'urumogi nk'abavyeyi bavuga ati ngo fata urumogi umva isikari terme générique booster n'abavyeyi basigaye bayizi urumva rero mwewe ubona ninda bakunda kunywa ibihe abaza kubitura abaza kutwitura icambere kiba kiri hejuru ni booster nkuko mwabivuze hakaba ariyo n'inzoga uko twavuze ko ikiyayuramutwe inzoga kirimo mu kiyayuramutwe n'itabi bien évidemment na cannabis urumogi rujya rusanzwe yego benshi rero batwitura bafata ivyo oye mugabo hari n'abandi bafata rero bitari fréquent cyane nka héroïne par exemple tout en notifiant yuko booster sinzi ko booster tuzi neza drogue yariyo ko tumva ari booster arama résidu
ya heroine na cocaine deshe kugira tuvuge neza n'amadeshe ya cocaine ibicafu uriko aratwumviriza wese aho aherereye hose ashobora gutahura ko ego wanywa ibicafu kandi no muri booster ikintu dushobora kongereramwo ni yuko non seulement ibicafu vya cocaine mugabo baza barongerezamwo ayandi ma produits pharmacologiques par exemple bashobora kumemeramwo paracetamol cyangwa bakamemeramwo uwundi muti par exemple kugira ibe ikomeye cyane mugabo ivyo abantu benshi ntabyo bamenya babona gusa une petite poudre blanche bagaciye baza yuko ari cocaine mugabo haba ari imicafu myinshi baguma bamemeramwo ikindi nagenda kubaza abantu bakunda kwiyumvira nuko biyumvira ngo drogue ifata abantu b'abamayibobo bafata abana bamwe barabara umengo bakenye rero nashaka wowe nyene uvyivugiye viko ubikoramwo abantu type profil y'abantu baza kubaraba kubera je sibaza ko abana bamwe barabara gusa oya abantu baza kuturaba mbere hariyo n'abantu bava juma mu mafamiye y'abantu bafise amahera bifise ego kuko deja booster turazi ko ari drogue izimvye cyane sinzi ko mwari mubizi akantu kubusa ukagura 6000 7000 ego donc rero booster ni drogue izimvye cyane kandi kenshi rero usanga ari abantu vama bifise bafise abavyeyi bifise baza gukonsoma iyo drogue ego Bon, en fait, nashaka kubaza abo bana bifise iyo baje kubitura babwira ko babiterwa niki. Bon, biravana abantu numva ni cas par cas mugabo kenshi na kenshi usanga ari nk'abana peut-être batitaweho muhira n'abavyeyi canke bafise ingorane nyinshi muhira mugabo kubera abari abantu bifise abavyeyi babo bafise akazi gakomakomeye donc bataronkera umwanya w'abana gacu usanga rero bafise ingorane ama stress umva batitaweho umuvyeyi ntaheka arabumviriza umuvyeyi ntaheka arabitaho kandi turazi neza ko ico kintu co muhira surtout umwana bakeneye yuko umuvyeyi amwitaho azaramwumviriza yaciwe n'ibintu nk'ibi aba hafi yiwe donc rero kenshi na kenshi uca usanga yuko ari ingorane vraiment yo muhira yo mu muryango ugasanga hari ama conflit familiaux menshi hama kubera umuvyeyi atabeka aramwumviriza ugasanga aciye aja muri ivyo ego watubwiye ko ababifata kenshi bari mu myaka hagati ya 15 ans na 30 ans donc ni ya myaka umwana abagitangiye gukura kugira abagenzi cyangwa kwiyumvira nzobiki nzokora iki nzomera igihugu cyangwa umuryango wanje ugasanga bace babijamwe est-ce que muba muhara muvura cyangwa babitura hariho mufise taux de réussite ingana gute? Bon, ikintu cyo kumenya ni yuko umuntu yamaze kuba umuja w'ikiyarura-mutwe kuko urashaka gufata ikiyarura-mutwe ntubura umuja mugabo umaze kuba umuja w'ikiyarura-mutwe kugira ngo ubihebe complètement uvuga uti je narahevye nta kwishito nzosubiramwo ni ikintu gifata umwanya muremure cyane gose nuvuga yuko ari umuntu ateguza kuba yihangana yuko umuryango we ateguza kuba amwihanganira kuko dufate nimba ari nk'umuntu amaze nk'imyaka 3 yihereza ikiyarura-mutwe acihereza kandi akaba ari umuja wacu umenya yuko no mukivamwo azofata iyo myaka nyene kugira ngo akivemo yego nuko bimeze none mu rero mubafasha gute babituye aramaze iyo myaka inye aramaze ikiringo kanaka afata ivyo biyayuramutwe mubafasha gute hanyuma biroroha ko babivamwo uravuze uti iyo myaka bafashe bamaze babifata ni ishobora kuba yayindi nyene hoho iyo yose hamwe yoyifata yayindi ariko arabifata akaca afata yayindi nyene ntibishika iyo myaka akayifata mugabo bikabimfa gusa ntihagire ikintu na kimwe bishika ko ugasanga n'ubundi arasubiye kugwa kandi kubigwamwo. Bon, ikibazo ca mbere warumbaje ukuntu tubafasha ni yuko umva aje kutwitura akaba afise volonté yo kubiheba ariyegereza abaganga deja turafise abaganga muri centre yacu ko kenshi yo tubakiriye dusanga bari muri ikintu twita état de manque baba bameze nabi cyane
kubera baba bakibuze baba bagize arrêt brutal donc baba bagihagaritse uko nyene donc baba bafise ibimenyetso nk'uko umengo n'umuntu agwaye aremvye donc tubanza kumutraita médicalement donc kwa muganga nimba hakenewe kumwandikira umuti bakamwandikira umuti kugira bastabilize eta yiwe mu nyuma rero ikintu kica gikenerwa cane ni accompagnement psychosocial nababwira yo kumuherekeza kugira ngo bamusubize muri communauté mu kibano umva rero haca haba rero ama psychothérapie mu gifaransa nuko tuyita kugira ngo avugane n'umuntu yize ivyo vy'inyifato amwereke amuhanure amwereke inzira yofata kenshi abo twakira ubusanga abantu bahevye amashuri bahevye akazi babirukanye urumva turamwakompanya kugira ngo tumusubize muri ya habitude yarasanzwe arimwo imbere yuko afata ico kiyaruramutwe hama rero ikindi kintu naco co kumenya ni yuko rechute yoyo ku muntu asanzwe yihereza ikiyaruramutwe ni ikintu gisanzwe cane ni ikintu kiri très prévisible no kuvuga yuko uko ugize rechute ngo bori kura ngo ni inzira yo gukira et voilà c'est exactement ça donc du coup umuntu agize rechute kirazira kuca ugomba kumbwira ati kwiki wakoze ivyo wowe urabisubiyemwo no il faut kumutahura ukamenya yuko ari ikintu gitegerezwa gushikana ibintu bisanzwe yego hari abantu benshi Viviane iyo babonye nk'uko nyene uvuze uti kirazira ko uca usubira uca umujya umutima ukamuturubika hari abantu benshi ahubwo bafata n'amadecision yo kubatwara mu gasho kubatwara ahantu babugaranira mbega ivyo nivyo nibica bituma ahubwo yononekara gusumba bigatuma ahubwo yiyanka gose ku buryo aho gashashaka kubinywa na gose ku buryo ari byo binamuruhura yego ico kintu justement ni kintu abavyeyi cane cane bihendera ko cane gose kwera iyo tuko turaherekeza umuntu agwaye turaherekeza n'umuvyeyi burya aye ni wafise influence ya mbere ku mwana wiwe atamushigikiye umwana we ntazoja niyo mpamvu rero ifo kumenya yuko abavyeyi twamatugaragaza kubigisha yuko iyo ico kintu co kubugarana kubajana mu gasho kubafata bakabugarana bakabasohora kugira gusa babafungurire iyo ntuzenya iyo sinyisho na gatonya kuko ndumwana aravuga ati umva je ndiko ndagerageza kugomba kubiheba mugabo umuvyeyi wanje ntaye karanyizera ntaye karanshigikira aguma mfata nk'imbwa umva nta kintu bishoboka kumutuma ashobora kubandanya muri iyo nzira voilà exactement kuko urumva twebe dufise abavyeyi kandi birumvikana abavyeyi babo bantu bantu ibiyayuramutwe baruha cane c'est normal kuko urumva baca bacika basuma abasambanyi urumva ni ibintu vyumvikana ko baruha mugabo urumva inyishu si yo kucuja kumwugarana ukamufata nk'imbwa alors que ari umwana wiwawe Jenshi fashe mikro kwa ndakumbuye ijwi rya Dada ariko imbere yuko urumva arateke umva yumiwe oya ahubwo dufite experience médicale bavuga amatwe dufite experience professionnelle ayuko mubayifashe babifata Mana waje kibazo cyane bagamba Viviane kugira ngo kubera urumva ndamaze n'abavyeyi benshi banyegeza abana babo kubera bafata ivyo biyayuramutwe canke baprefera kubatwara mu bihugu bibanye kugira ngo bashobore kubavura kumva jewe mu bisanzwe nyo centre narinzi à la base sinzi ko bari nshasha d'accompagnement psychosocial narinzi à la base ay numse ngo aluma malaria. Non mais en plus c'est vrai. Ni malaria? Ni action de lutte contre la malaria. Voilà. Nabaye confused. Nabaye mu mutwe ndavuga none aluma. Meruka ibintu vya malaria. None vyajemwo drogue gute? Byarahindutse. Muhindure rero namakazi. But anyway ni vyiza yuko tumenye ko ari centre kubera abantu benshi ndazi ko baravuga ngo mu Burundi none tubigenze gute ego ko nibo batwara kwa Rojanti bose ngo baherereye ariko nyene Dacia igituma nibaza ko babatwara handi centre yanyirakira abantu mukabagumana ni wumva nico gituma en fait abanye barabakira bakabaha iyo miti peut-être bagastabiliza iyo ntuze iyo eta ari muri uyo mwanya hanyuma bakasubiza mu miryango rero bajya abavyeyi nabo bashaka ahantu prefera ahantu bamutwara
akagumayo meni bake bayizi niyo aluma vraiment yumbaze yo naba mfise ndafise abagenzi nko yavuze twiganye gahozi n'umushakashatsi niko turamushimiye wose sangana jewe naragiye kwivuza reka numve dada ico avyumvira ko dada sava nukwinda ameze ngo si ubona aratonze naye ego tubwire utwanyoye Dada twashaka udushingira intangene wabihevye ingene vyatanguye kugira ubijemwo hama utubwira ni no atubwira ingaruka mbi vyamugizeko niyo mpamvu mubona afise inkovu mu maso imbere yuko mvuga n'ijwi rica rihinduka abantu twabifashe barambesheye n'ukuri nta biyayuramutwe je nafashe ntibambeshere ntibaze kumbeshera oya mugabo barayivuze neza nta tuyoga fata none utuyoga tuba utuyayuramutwe bazivanamwo barampaye izina ndago shaka ikintu ngomba kuvuga ahanini ni ndakunda kubivugana kuriye mu kinama isantre nambiri kuri ya Limani baza ko aramaze kubibona nawe iri hajya juste en face ya Ave Marie niho nize ndahazi we kinama kwetu na hantu jewe no vuga igituma nariko ndabiraba nkatangara si nariko ndatangara mugani batsiko nariko ndibuka kuko nahantu nibaza ko mu makartier bahara babifata cyane kinama irimwo nahantu nakuze ndabibona cyane aho wamengo ni kintu gisanzwe hoho baranabakubita hariho abavyeyi batabagaburira ntibabagaburira ico ni kirobezo kende kure ni kirobezo niko babita ugasanga ni ibintu bitangaje kuko bibabaje kubera ko abavyeyi benshi ntibafata umwanya wo kwiyumvira mbega vyavuye kuki yabifashe kubera iki nivyo bindira mpamvuga kenshi urasanga turiko turahanira umuntu ikosa alors que nta musaza abaho basha umuntu abafise ikintu ahantu cavuye swata akayikurana cyangwa asanga kiramuje muko nyene aragikoze nkuko tubivuga muri Débat murabizi turavuga cause tukazana consequence ama tugatora solution nibaza ko amakoze murayumvise nibaza ko hanini je ngira mvuge cyane cyane ku ma consequence yacishije ko gatoye inkurikizi aho kaja abana turagoye inkurikizi z'abantu bamaze gutangura gufata ivyo biyayuramutwe n'abantu usanga baca ibiyayuramutwe no vuga yuko bizana n'izindi ngeso mbi nyinshi cyane niho havamo kubera nirobora vya 600 byo kugura ya booster ndiba mukira ya radio iri mukira ndayigurisha niyo nabura ayo yukugura kabure kamwe ntegerezwa kuyaronka mama yanyimye ndamukubita habavuyemwo kugwana ugasanga rwazi ingeso nyinshi zitandukanye kagacavaho na wa muvyeyi avuga ati nivyo rinda ariko aravuga ati jewe n'ukuri ntavyo nkishoboye reka ndamufungishe nduhuke ugasanga aho numengo solution no kumufungisha ariko solution yarakeneye ni kumufasha nukwegera uwo muntu kwanza ugatahura ko nzi gituma yabikoze kuko n'ukuri kiretse abantu babigira kubera gakuku abo nabo bakwiye gufungwa ene kitagira vyeme nabanyene no kugarukirwa bose bari bahoze nashaka bavuge abantu babigira kubera ari agakuku nabo nibaza ko kenshi si je me trompe iyo aragakuku ntavyinjiramwo cane aragira quelques limites agumana quelques limites mais ugaba yabigize kubera ni échappatoire ni inzira yo gusohoka ibibazo bafise vyaba vy'ubuzima canke vyaba vyiki n'ubuhungiro kuri we biragoye kubivamwo kuko nibaza yuko dufashe no mu buzima busanzwe n'umuntu aba yahunze bisanzwe biragoye ko ahunguka urumva ubayeho neza biragoye kubwo buhungiro ubuvamwo none uyo muntu deje zakose kazi ko aba yagiye gufata ivyo biyayuramutwe kubera ibibazo vyamubanye vyinshi nta yindi solution nimwe ababona solution yarabona kuri we yari uwo muvyeyi yari kuza kumuvugisha ugaca usanga uwo muvyeyi yari kumuvugisha ni wamuhohotera muri bwa buhungiro ni wamwereka ati umviriza nukuri n'ivyo ufata naco bigufasha n'ingya ntazo nzoguha bikwicupfe urumva acaguma yiyafonsa aho ngira ngaruke hahandi c'est vrai kurondera amahera ku bavyeyi nukuri ni vyiza kurondera akazoza k'umwana ni vyiza me kubikora gushika naho wibagira umwana wiwawe uri umuvyeyi ugasanga uriko wiruka ubironderera umwana uriko bironderera nde effectivement ubasha gushininga gusumba somehow wabibagiye abana wibagiye kufise abana wibagiye kufise famille nk'igihe bamuvenga umwana akeneye kurya kwambara neza kwiga kushure giza point biraheze ofete hari abavyeyi nyene bazi ko ari ico devoir zabo inshingano zabo bumva umenga yambaye neza kugaburira umwana kumurungika mu ishure nta kindi kurya akaryama kugiga akambara
bakumva umenga nivyo ngo twese ntitwakuze ngo baja kurima ngo badusiga hariya anye ngo badushira mu bo bigihe biga ntihari hari ibiyayuramutwe nk'ibihari uyu munsi oya kandi tugiye ngo barayaga kera barayaga nizo n'inkurikizi za izo iyo nyifata acagira envers umwana wiwiwe ni inkurikizi za kujya kuntu yabayeho rero nico yarakwiye kuvura akagerageza yarakwiye guhindura ukayaga n'umwana wiwawe mwana ukamubaza ku ishuri vyari bimeze gute ku ishuri vyari bimeze gute kushe n'ubuzima busanzwe reka tugeze ahantu usanga umuntu tellement que nivyo namambwira abantu umuvyeyi yarasivye ama etape ageze ku mwana umwana agiye kumubwira ko afise dote we uyumvire gusimba ama etape y'umwana ukikanga umwana afise dote ico shatse kuvuga ni giki ugasanga turabivuga twe nakuna kimwe dutinya kuvuga ugasanga ari umukobwa uri mama wiwe tino se quand yabonye ama première règle yiwe ntavyuzi ukaza ubona yari yaranjana nk'umuntu ayimubwira canke kunyene tuvyigishwa n'abandi yashitse muri ico gihe abizi abagenzi ariyambarira kotex ugaca usanga havuyemo na vya n'izindi nkurikizi nyinshi zica ziza ugasanga ntavyazi uri umugabo ugasanga ntiwigeze wihanda compte exactement y'ingene umwana w'umuhungu ariko arakura ugaca usanga aragiye guhura na vya bibazo bitandukanye yaje amashure we yabihejeje wagiye kuri diplome bayitoye muntu uriko mukora muri université dufatire ku bibazo bisanzwe muri université biratangiye kumunanira abagenzi usanga kumubwira ati kamata ka booster kara boosting ubwenge kandi ikintu c'est bien kuguhagarara ku mashuri mais ubuzima si amashuri gusa kuko n'abavyeyi effectivement bavuga ngo ku ishuri vyagenze gute ni sawa nta esheke mfise ikiyago kiba giheze urashye gufise urayifise uyifise kubera iki Dada bakaharira ku bintu by'amashuri turandera mu Kurdistan ntazi abantu bagendana bajya abantu bitwa gute ujya yitwa gute abahe apana turatubiponda abavyeyi ngo nuwo kwande somehow uvyumvire birakenewe kuko umwana wazotakara mwijoro ntuziyari ntuzumugenzi no ijyana uruwo kwande kubisanzwe sico igamije but still hari igihe bifise kuzi ngo umwana wo wanje agendera kwa kanaka rijya rigara ubuzi kandi n'abagenzi bari hajya kuri rigara ry'abagenzi biwe ntuzikiri ko kirakogwa kwa abagenzi we nabuzi ntugeze uvugana nawe ngo bimenye ko uvuga ngo kushemeze gute warafise sheke warikuyeyo ndana fine termine amahera Erega n'ibindi bibazo bidutera kuja gufata ivyo bintu n'ibibazo by'urukundo birabidutera bien sûr utabitera mutadukurikiranye twabamwese ku mutima bakaduheba cha turondera solution booster chaka kayeri kenshi umwana wanje nta umukobwa afite 17-18 ans tu considères yuko ntazi ibintu by'abahungu kandi ko ndenda muzi umwana wanje sha watwavye avuye ngo umwana wanje ndamuzi ntuzi yuko uri sûr ko atamupitita amafisi ushaho umuhungu azi wona agakopine ufise kweka vyo busutwa bikini donc rero aneza yuko bavyeyi borengera juste ivyo bintu biri basique ukavuga social kugira umwana aho hantu aduga mama wanje papa wanje n'umugenzi wanje avant yuko nja muri drogue nzoba ndamwegera hama maybe bisenzwe ntibigasendwe noneho nzo guhereza mu ntuze tuganire naho bajya nabo babifata kubera gakuku ko nibaza ko bageni bo barukwege zingorane zabo ugasanga umuntu nka jengenda na Darene yifadiye ngora ka boost ko ari umugenzi wanje example ndatsas ego mpore none hama jewe nkumenga ndamwemera n'umugenzi reka ndamwigane ndagafate ifuko mubamenya ko uragafata ari kuri ubuzima bwawe bwejo canke ubuzima bwawe bw'umyaka 3 canke mu myaka ko drogue ni ikintu nkuko yivuze kugira ugihebe ça prend aussi du temps wa mwanya wari kuzokora ukiteza imbere uri kura ukunywa amaboost kugira naho kire nindi myaka ugasanga ushaje atana kimwe wimariye atana kimwe uvuyemo rero ifuko uko avaye uko bifata ifuko uyumvira mbega nina bifata no uvyiyumvire hama niwo bifata wifate a risque udiko jengira inshubuza bwanje kandi abireke kaje wumve ko nina bifata ko navyumvire kandi inshubuza ndabwishwa ndabizi ngira niyahure ntashwaye hariho drogue nkunda kurangira abantu ifise atangaruka mbi ifise iyo ifise ibibazo vyinshi la musique ayo ndayifata na jewe la musique ni drogue ya mbere ndangira abantu bose bafise biba ufumushira muri volume yose kikumena amatwi
kikumena amatwi uraruhuka mu mutwe. Iyo ni droge ya mbere itica atanakimwe zo kwicira mu buzima sauf kumenya indirimbo nyinshi ugasanga no mu buzima busanzwe wibereyeho muri izo ndirimbo ziwawe kandi iranafasha. hari n'igihe utanazumviriza bien sûr kuko umudundo gusa ugasanga n'amajambo nayo uri kurumviriza kandi biragenda. Iyindi droge ya kabiri ni plage. Genda uyage n'amazi uharire n'amazi aya mazi ariko araduga ariko aramanuka amavange kwari make urabura uruza rwayo ni droge zodufasha kuva n'amasolution atandukanye aho ni okazu twibagiye bamwe bandi bavuga bon nitubibagiye bien sûr mugabo hari abantu usanga ati je sinsenga cyane Imana sinemera ko ari solution c'est vrai imbere ya vyose n'ugusenga mugabo hari umuntu avuga ati Imana yarasenzwe tellement que aho umenga ibibazo vyiwe ni vyinshi geragereza mu muziki dufise bimwe bidodombera Imana pastor ayibabwiye hano bidodombera Imana gerageza umuziki vyanse gerageza plage nuzobura solution gerageza nature sport ugerageze nature n'ama solution yandi menshi droge nazo nishobora kubera droge ugasanga umuntu ari akro ku muziki no mwibarabara ya mafisa ama écouteur ashise ku kazi donc badagana ama écouteur biba vyara source bya umvize ikintu kibagira imbere ko ndamusubiza ijambo Vivienne tekana umvize ngenda vuze ikintu tuvuze ibiyayuramutwe mutebutse ari n'amandyange umviriza ivyo byo gakuku ozakora avuga tureke ngo booster twazo booster ndakubwira inzoga utahora uzinwa kubera ngenda nyina ngaha mabuja avuga inwa reka kunwa ivyo bizi ngaha hari ukuntu twakira abantu batanga inzoga batubwira ngo umufana sindakugurira ego umufana sindakugurira bira blessa uri umuntu rero upfise umuti na mahera ucumenga uri kurasuzugurwa mu bandi bantu kore kino neje ambwiye nti ngo twese tuceca kwitabira imwe reka nanje nk'ivyo bako baranwa kunda kubabona muri soba Hosy aciye yugurura agakarto ibaze quelque part ibintu ntakoze mu myaka yeze nzoga kubikora ubunye nukuntu kugira just umutima ukomeye uhagara kuco wewe wemera umva ntubikore ko bagenzi bakora bikora ko kinzoga kabi ni kakandi darena nywa 10 ntiziramuborera ndamusumvye nanje nwe izari kwaranywa kumbe dare nazinye kuva afite 15 okay amazi imyaka 10 azinwa wowe uzitanguye mu ndwi imwe kandi nivyo reka ndamuhe Vivienne atubwire wewe ico vyumvira ko cyane abo batwagwa n'agakuku ukuntu ndazi borinda parce que inzoga naho tukwa boost hano nashaba vuga ikigo bari kumva ikiganiro ngo aho desinwa itabi cyane jewe hewe shisha n'ikiyayuramutwe shisha urashaka gusanga bayivanze mu rumogi bayivanze urumva ikagutwara ubwenge kumwashomenga menga ngo busirimu ego gasanga utangwa shisha nturi umusirimu kazi pumo zizotoboka pumo mu kirundi ni amahaha ego donc ivyo bintu vyagakuku nyene nkuko mwayivuze umuntu normalement yogerageza ntiyegere deja abo bantu bakora bifata ico ni cambere kuko nukumenya yuko unabitanguye gatonya bishobora kugira iherezo mbi cane gose cane kandi nkuko mwayivuze ikiyayuramutwe si booster yonyene n'inzoga n'ikiyayuramutwe iyo urengeje bien évidemment unyoye ducupa tubihana kimwe impanuro za muganga izo ni impanuro za muganga mugabo antazaro hari ushaka kumva avuze uku atahora mwana n'agacupa nakambwa cyo kumuto ducupa tubiri agacagwana mu kabari oya sivyo mvuze niyigumira uko ozi wigumira uko nurimwe sivyo mvuze ko dasanzwe bazinwa niyigumira uko nyene ni sawa mugabo ku basanzwe bazinwa uducupa tubiri nibaza ko ataco bitwaye hama rero ivyo vyagakuku urumva umuntu agume yiyumvira yuko bidahereza ugakuku konyene bitanga kuku biza kuzana izindi ngorane kuko uzobona yuko aho kantu bwatinda kanyoye rimwe ntaco kayo karangira bonda shaka gusubira ntaco karangira mugabo gasanga biciye biba ubuzima bw'iwawe yego bishoboye rero mu vyirinda yego ivyo musanzwe mu mpanduro za muganga yego mureke kudutera cyo tumaze ari zarabutse ego kugira mboromenga amasaha bakaragenda kugira ngo duheze solution rero ni zihe dufashe gutaba aba jeune canke aba urwaruka ruko rurica kaza kabo mu kwifata ibiyayuramutwe maybe hari abatazi ko bako barica ubuzima bw'umenga ni swingi n'ubusirimu n'ugusirimuka n'imyaka tugezemo ariko niki ngo babwira nkawo umuntu ubabona kenshi wirigwana nabo peut-être
Bon, imbere ko mvuga solution nashaka kuvuga kugaruka gatonya ku ngaruka mbi kuko hariho ingaruka mbi ikomeye cyane twibagiye kuvuga ikiyayuramutwe iyo wabaye umuja wacu urashobora kuca ugwara mu mutwe kandi turazi neza yuko bon reka tuye kuvuga umusazi tuvuge umugwayi umuntu agwaye mu mutwe voilà exactement donc rero tumenye yuko jewe imbere yuko mpeza amashuri amastage yanje yose nayakoreye kuri SNPK nikintu nabonye cyane yuko abantu bose bajya twita abasazi abantu bose donc bagwaye mu mutwe bari hajyaye hafi 80% y'abari hajyaye vyavuye ku kiyayuramutwe donc rero niyo mpamvu tuvuge yuko ingaruka mbi igikomeye cyane ari uko umuntu yoca agwara mu mutwe kandi umuntu yagwaye mu mutwe turazi yuko bitaba bisa neza kandi amagara yo mu mutwe deja amaze guhungabana n'ubuzima bwawe bica bigorana yego cyo nashaka kongera ho gatonya hama warumbajije ngo solution que faire ok que faire kugira ngo umuntu ntabifate cyangwa imbabasi ari hagitangura non deja abagira abatanguye bagitangura bo bivamo gute deja ufise umuntu de ton entourage umaze kubona yuko yabitanguye naho ubibaze ko atari umuja wavyo mugabo umaze kubona ko yabitanguye nibaza yuko kujya kuna kubwira ati wenda ndashobora kubiheba cyane ujya munsi ntawo ndametriza ivyo bintu nibaza yuko mutomwizera cyane gose hariho ama centre nibaza yuko mushobora kuca mumubwira yiture c'est pas grave kuko abantu bibaza yuko kwitura umuntu yizi ivyinyifato umengo uburi umusazi cyangwa ufise ingorane alors que non ego alors kurashobora kuja kwitura mu psychologue kugira ngo agufashe mu buzima busanzwe donc rero nibaza yuko ico nico cambere umuntu mwohanura mufise umugenzi wo muvukana mwomubwira kitura iyo centre kugira ngo bamufashe baprevene yuko ashika mu rudubi hama kubatara bifata naho nibaza yuko twogira prevention kugira ngo ntibazayifate mu buzima bwabo ndafise ikibazo est-ce que uretse suivi psychologique naho kaje avuga gute uko muherekeza ku bijanye n'inyifato my goodness umva nta miti hari imiti umvuga ati ujya muntu ko effectivement mu Burundi kugenda kuraba umuntu ajejwe ivy'inyifato bita mu Faransa abapsi ni bake bavuga ngo yewe ngo yasaze nibiki vuge amabanga yiwanje ndayabwira umuntu nazi donc akatumengo nje muri pharmacie kugira imiti est-ce que hari abantu hari imiti baho ku bantu bamaze kuba arabaja b'amadrogue ibatuma ndazi bigushisha igabanuka ego yo biba yo miti hoho bon imiti yo kugabanya iyo envie nibaza yuko ibaho mugabo hari umuti ushobora gufata mu gihe uba wagize iyo stoppage brutal baraguha umuti wo gukalma ayo madouleur uba wumva kuko uri muri bavuga ko uri mwitaki urumva yuko hari amadouleur uba ufise kandi ari torture baba ndacho kumabiyagaza bagira iki hari imiti yo kugira ngo ayo madouleur agabanuke irahari mu Burundi okay. Mugabo iyo miti c'est pas ça la solution parce que ico oye kiraza gufufa hazi ivyo urumva mugabo tant que tu ne vas pas consulter un psychologue pour kugira ngo atahure le pourquoi du comment watanguye gufasha kiyayuramutwe agufashe agaragaze umuzi w'ingorane watumye ubifata ego exactement iyo miti naho woyifata ntaco vyo kumarira okay nivyo murako Jeri baza ko turiko turavuga nk'inyishu jengira sabe si bishoboka uwo kumva abishoboye canke na leta ibishoboye ko kubakwa ikigo bararamwo ho kubakwa ikigo ca désintoxication sinzi ko ariko bayita désintox rumva ndazi haramoje si kuko nagira nkatagure dictionnaire gatoyi nyene bitagenda uko bingana ico nako ndasaba nuko hoba ico kigo co kubakwa kubyo bwuko nuwo yoba yumva isoni y'ukwitura uwo musi
bazobasanga muri ico kigo baba basanzwe bari muri ico kigo bakabasangayo kuko nibaza yuko hariho ijambo ry'ikirundi rivuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga ugiye nko muri ico kigo ugasanga muri senkani ukumva utari wenyene ugasanga ugiye kuri abo musi muri veni muri nyuma uravyumva ni nka veni bari nyuma yawe barindiriye nibaza ko navyo vyodufasha rero nko bayumva ahamagawe gukora ico gikorwa yodufasha akagikora kugira ngo dushobore kubafasha iyo ni solution ya mbere. Solution ya kabiri ni abavyeyi kuba hafi y'abana babo kugerageza kumva gutahura no kumenya ico umwana wawe arimwo igihe cose ubishoboye igihe cose ubona yuko bikunda kugerageza kumenya umwana wawe ko atabibaza afise kuko okaza bifise ugerageza kumufasha gutora solution zikunaniye uronde n'undi amufasha mugabo urinde yuko yohava yirukira muri izo nzira z'ibiyayuramutwe. Ikindi naco nuko twogabanya agakuku savedi umuntu umaze kubona yuko imigenderanire yiwe ntijanye n'iyiwanje gumi wanyu canke urondera abandi musangiye imigenderanire kuko ntituze kubesha urashobora kuvuga ati jewe ndashobora kwimetriza ngendana n'abantu imyaka 10 atanzoganywa ntihazobura umunsi muzokina je y'amashoti usange wayifashe abari intango ubona yuko jewe sishobora kwimetriza ukabutinya kuko n'abandi bavuga ati je ndahagaritse nzogakora ndabizi yuko ndazinyoye noba akro canke warigeze kuba warazinyoye ukabona ingene zikugira nukuri gerageza urondere izindi abandi bantu mugendana cyo urondere izindi occupation wirinda kugakukuza kukwicira ubuzima nivyo gusa murakoze. Yego hama ivyo oye ni vyiza cyane kuri prevention mugabo ku muntu yoba yaramaze kubifata je nibaza yuko twese dukwiye gufatana mu nda ico ni cambere kuko turamaze kubona yuko abantu bihereza ivyo biyayuramutwe bakumigwa cyane gose ukavuga ati nakarabu kunasigasa sinomwegera ujya kwera sikameze uye sinomwegera ariko harabaho nakantu ho kubatinya kuko urumva hari igihe oui mugabo c'est vrai bari violent urashobora kubihoza mugabo rimwe na rimwe urashobora kubona batekanye nk'ahantu mugabo ugasanga ntukuramwegera kwera ukuntasa ntukuramwegera kwera atayijene afise ntukuramwegera kwera ubwo ati naka sinomwegera ujya sumugenzi wiwanje nawe ugasanga usanzwe umuzi kwera gusa amazi imisi avyihereza ugasanga uramuhevye ugasanga uramukumiri ivyo rero nivyo nibaza yuko twogerageza twese tugafatana mu nda tukabireka usanga ukuntu bafata baca bakanwe ntose kuvuga ugasanga umuntu yahora avuga mu rwose ntakivuga ijambo na rimwe nubona muhongera ntanakuvugisha ikintu na kimwe abashobona ama efe je numva ahubwo icokorwa cyane ico kintu ca Dada ico kintu yavuze ko cyo kugira iyo centre kuko urashobora gusanga yinumiye hajya hano yicariye hajya hewe ukamuhama uwamuhogira wowe gusa ibigo bafise akaca kwaduka ukabona ikanze arayidugije yishize aha aba bafise rero inguvu urumva ugasanga babera niwe bigarutseko rero je nibaza ko iyo centre yobaho ku buryo ujya muntu aza kuboneka ko afise ico kibazo uwo muntu bomutora wese bakamushikana muri iyo centre hanyuma bakamuvura hanyuma twibukanye uwo wese abifata yibaza ngo ejo nzobiheba twumvise ko bitoroshe ko umuntu abiheba naho yovuga ati je ngira ndagifate mugabo kugira ngo nduhuke muri kano kanya ejo nzobiheba wibuke ko naho utogwara inzogwara zo mu mutwe hari ibindi bihimba vyo mu mubiri uri kurica notamment nk'amapumo nkuko Dada yabivuze n'ibindi bihimba nyene abaganga barabizi ubwonko bwiwawe vyinshi cyane twibuke yuko ngaho tuko turonona amagara yacu tuko turonona amagara yabo tubana kuko hariho iterambere ritaba jewe nononekaye mu muryango mama wanje araza guhangayika abanze yonone kare nawe kugira ngo abandanye yitaho abandi bana ugasanga biriko bironona iterambere je nebaza ko ari ngaha twogarukiriza akajambo ka nyuma kuri Viviane. Ego ibyo wavuze byose byari bikwiye on tuka twibuke yuko ikiyayuramutwe ari ikintu kimeze nabi cyane gose ko ushoboye kuvyirinda wovyirinda ntubifate wamanze naho kubijamo urondera abantu babigufashamo uzi umuntu abifata umufashe nawe nyene mufatane mu nda hama kugira ibintu bize bigende neza. Ego reka ndabashimiye cyane nibaza ko impanuro tuhakuye muri kino kiganiro boje ko atazomfata nkana na kimwe nakuye mukwako oya je navyo mfana ndere bindaba ariko nkako nka Darlene nganya hanye yakimpanuro nyinshi sivyo no uje munose karashurara kuri je kora ko atana umugambi mfisa kubifata muga kuba kuzohanura okay mbwa nanabahanuye
just ndi nikita reka nshimire abantu baravyikina ikiganiro umujone wese yaravyikina cyangwa umuvyeyi nibaza ko mwogira partage gasho gushika kure gisho gushikirana naho ndashaka ko barihebuye ati ntibizokunda yumve ko hari abandi hari ahantu bashobora kubavurira bashobora kubitaho kubakurikirana hama tureko vyogabana ko vyabaye vyinshi vyabaye too much cyane kandi bifasha Urwaruka ni igihugu kiba kirasubira inyuma kuko Urwaruka nibwo Burundi bwejo rero reka ndabashimira kwa merci Vivienne ko waje kudusangiza ubumenyi bwawe bakoze bakorege banje I love you so much shimira abantu bose arabe Débat uyu munsi kuri turakunda cyane bizu naho butaha